Abafise amatongo mu gisagara ca Bujumbura badashoboye kuyubaka muri wa mugambi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na bibiri na mirongo itandatu ntibabujijwe kuyagurisha ariko biravana. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni muri ano makuru ntuje kure. Ndasubiye kugusuhuza nkuha kaze nshuti mukunzi wacu bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo ry'indwi z'ukwezi kw'icumi umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Nayo kandi itegeko rigenga abahoze ku rugamba ririko riratosorwa vuba rirashirwa mu ngiro. Ino nkuru nayo nyene ni muri ano makuru ntuje kure. Nokwibutsa ko ngaha kuri ino mboneshakure tugushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'indero, igisata c'inkino kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi. Nayo kandi umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona avuga ko uwo wese apfunga umuntu atagira dosiye ari uguhemukira ubutungane. Ndakwipfurije kugira ibihe vyiza. Ico utegerezwa gusa rero ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Nayo mbandanije ano makuru ku buryo buramvuye, womenya ko abafise amatongo mu gisagara ca Bujumbura badashoboye kuyubaka muri wa mugambi w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu batabujijwe kuyagurisha ariko bivana. Mu kiganiro c'abashikiranganji bagize leta y'u Burundi cabereye hariya i Gitega, umushikiranganji Dieudonné Dukundana ajejwe inyubako yatanze umuco ku kibazo c'uko abafise amatongo parcelle mu gisagara ca Bujumbura boba barabujijwe kugurisha ayo matongo ku boba badashoboye kubaka inyubako zigezweho. Akaba yaragize ati abafise amatongo asanzwe yubatswe canke amatongo y'umuryango abo barekuriwe kugurisha ivyo bibanza mu gihe batoba bashoboye kubaka inyubako zijanye n'intunganyo nshasha y'ibisagara muri wa mugambi w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ndetse na bibiri na mirongo itandatu, kuko ayo matongo nyene barayafiseko ububasha. Ariko ku bahawe amatongo na leta maze igihe co kuyubakamwo kikabarengana batarayubaka, ayo matongo nta bubasha bakiyafiseko kuko ikiringo kiba cararenze, amatongo aca asubizwa mu minwe ya leta. Ngivyo nyene ivyashikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako wa leta. Nayo mu bindi kandi nuko ngo itegeko rigenga abahoze ku rugamba ririko riratosorwa vuba rigashirwa mu ngiro. Nubwo ikiringo cari catanzwe ngo iryo tegeko ribe ryatanguye gushirwa mu ngiro carenganye, Hareth Ribert Mutabazi umushikiranganji wo kwivuna abansi amenyesha ko vuba rigiye gushirwa mu ngiro. Akaba avuga ko iryo tegeko ririko rirahinyanyurwa nk'uko inama nshikiranganji yabisavye hanyuma rishikirizwe ubushikiranganji bw'ikigega ca leta. Umushikiranganji Mutabazi akaba yibutsa ko naho ryacerewe hari ingingo zimwe zimwe ziri muri iryo tegeko zatanguye gushirwa mu ngiro, nko kuvuza abahoze ku rugamba no guha bimwe bimwe mu vyankenerwa abamugariye ku rugamba. Yamara uyo mushikiranganji akaba ahamagarira abahoze ku rugamba kutarera amaboko mu kwama biteze ibiva hejuru. Nayo ku bijanye n'iteba ry'impapuro ndangamatongo ku baronkejwe ibibanza, umushikiranganji yamenyesheje ko bariko barabitunganya bazobironswa naho ata kiringo kizwi yatanze. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi nyene mu kiganiro abashikiranganji bagize leta y'u Burundi bariko bararemesha kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Gitega. Nayo kandi ese ni ukubera iki hariho abanyororo bezwa n'ubutungane mugabo ntibarekurwe? Umushikiranganji ajejwe ubutungane yagize ico avuga ku myidogo y'abanyagihugu bashikiriza ko hariho abanyororo benshi bezwa ariko bikarangira imanza zabo zitagiye mu ngiro. Umushikiranganji Domine Banyankimbona akaba yagize ati imvo zituma uwejejwe adaheza arekurwe ni zibiri.
hari aho tubona ko uwo muntu arekuwe vyohungabanya umutekano wiwe canke w'igihugu, muri ico gihe ntarekurwa. Hari n'aho kandi hatarekurwa kubera yuko umushikirizamanza yasavye isamburwa ry'urwo rubanza. Ivyo rero nivyo bituma imfungwa ishobora kwezwa ntirekurwe. Umushikiranganji wa Nyangimbona akaba amenyesha ko hagiye gutunganywa inyigisho zo gusigurira abenegihugu amategeko, na cane cane ko ibibazo nk'ivyo bifatiye ku kutamenya amategeko vyama vyabajijwe. Ikindi umushikiranganji yashikirije ni uko ata muntu n'umwe akwiye gupfungwa hatagira dosiye. Akaba yagize ati uwo wese apfunga umuntu hatagira dosiye ni uguhemukira ubutungane. Nayo mu bindi kandi, ese kandi ivy'iduzwa ry'ibiciro vya interinete vyo ngo vyifashe gute? Kuduza ibiciro ku mashirahamwe yo gutumatumanako amakuru ni ingingo iba yumvikanyweko, bityo ngo ntihagire uwuzokwibaza ko ayo masosiyete yiyadukiza. Ivyo ni ibishikirijwe n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo kumenyesha amakuru, akamenyesha ko mu kigo ca leta gikurikirana ibijanye n'itumatumanako ry'amakuru mu Burundi ARCT, hariho igisata kijejwe kwiga ku biciro biba vyashinzwe n'ayo mashirahamwe. Nayo ngo mu mvo zituma ayo mashirahamwe aduza ibiciro ngo ziratandukanye, hakaba harimwo amakori mashasha yashizweho n'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane, ndetse n'ikena ry'umuyagankuba rituma ayo mashirahamwe akoresha ibitoro. Ese ku bwawe izo nsiguro ziratomoye? Twandikire. Nayo kandi abakenyezi batembereza ibidandazwa co kimwe n'abandi bose badakorera mu masoko ngo bomenya ko ivyo bitarekuwe n'amategeko y'igihugu c'u Burundi. Kubw'ivyo rero ngo leta ntishobora kwemera ko haba abadandariza hanze y'amasoko, na cane cane ko amasoko menshi afise ibibanza bigaragara. Umushikiranganji akaba yaciye atanga akarorero ko mw'isoko ya Jabe, aho abanyagihugu banse kwinjira kudandariza mu bibanza vyo mw'isoko bakaguma hanze. Agasaba ko abo bakenyezi n'abo bandi badandariza hanze y'amasoko bokurikiza amategeko mu kurondera ibibanza vy'indani mu masoko ari mu gihugu, aba ariho badandariza. Nayo kandi mu bindi ni uko ngo abana bo mw'ibarabara guhera ku wa mbere w'iyinga riza bazojanwa mu kigo cabateguriwe hariya mu ntara ya Cankuzo. Ivyo ntivyashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'umutekano Martin Niteretse mu kiganiro n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi cariko kibera ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega kuri uwu wa gatanu. Martin Niteretse akaba yamenyesheje ko hamaze gutegekanywa n'abahinga bazokurikirana urwo rwaruka mu kuruha inyigisho z'imyuga. Abo bigishoboka nabo nyene basubizwe mu mashure kugira ngo bashobore kugira akazoza keza nk'abandi bana b'igihugu. Ivyo rero bikaba bizoba mu ntumbero yo gutorera umuti burundu ikibazo c'abana bo mw'ibarabara mu Burundi. Ese iyi nkuru muyakiriye gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri komantere. Nayo kandi womenya ko guhera mu kwezi kwa Kigarama hatazosubira kwibonekeza icikagurika ry'umuyagankuba. Ivyo ni ivyashikirijwe n'umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo amasoko ntanganguvu kuri uyu wa gatanu mu kiganiro c'abashikiranganji bagize leta y'u Burundi. Kubw'uyo mushikiranganji ngo icikagurika ry'umuyagankuba ryoba riva ku mihora ishaje. Ikindi ngo gupima umuyagankuba uva ku rugomero Rusumo naco kiri mu bituma umuyagankuba ucika, kuko ngo hari aho biba ngombwa ko bazimya. Ibrahim Uwizeye akaba amenyesha ko ibikorwa vyo kubaka urugomero Rusumo bigeze ku bice 99%. Akamenyesha ko n'ibikorwa vyo gusanura imihoro ishaje navyo vyamaze gutangura mu ntara zitandukanye. Akizeza ko mu kwezi kwa Kigarama ivyo bikorwa bizoba vyarangiye, aho umuyagankuba uzoba uri kuboneka ku rugero rukwiye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa mu bisata bitandukanye hirya nino mu gihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa rero gusa ni ukubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa, ariko hashobora no kuba handitse ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza. Uramanuka munsi y'ino video nyene ugenda ufyondeko hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biba biriko biravugwa irya nino, hoba mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu.